Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mwahisemo radio Isanganiro kandi turabashimiye mwebwe mwese mwahisemo gutega abiri ikiganiro ku nama ahanini kibayagira kubijanye n'ubuzima bw'igihugu ikiringo c'amatora gitera cegereza tukabibutsa ko amatora ya mbere ari kwigenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu azobera umunsi umwe ari atatu ayo nayo mukuru w'igihugu nayo abashinga amateka eka mbere n'abahanuzwa jambo b'amakomine radio Isanganiro rero ibandanya ico kiganiro kubashizwe imbere n'imigambwe inani n'abigenga kugira bashikirize imigambi yabo intambamyi babona zihanze igihugu na bene co inyishu babona n'ibindi uno munsi rero twakira umushitsi umwe muri abo nawe se uwundi ni Francis Rohero uwigenga ariko haranira hamwe n'abandi batandatu ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora twimirije yo mu mwaka w'2020 turabahaye rero mwaramutse tubaha n'ikaze mu kiganiro ku nama mu buhinga bw'ivyuma no gufata amasanamu turi kumwe na Hono Niyonkeza Gracia Marie Justicia Tuyikeze na Emetuse Mitebutsi Rondas Kirombo nije ndemesheje kino kiganiro ku nama cy'uyu munsi Leonce bitariho niwe agihagarariye tukaba dusubiye kubaha mwaramutse tutisangwa ikaze ubona twinjiye mu kiganiro nyezina n'ikibazo ca mbere mbega Francis Rohero yo barinde Murakoze cyane Francis Rohero no murundi avuka mu gisagara ca Bujumbura abavyeyi be bakaba bamuka mu ntara ya Gitega navukiye muri iki gisagara ndahiga amashuri mato nayisumbuye imbere yuko nja kwiga hanze mu gihugu ca Cameroon no kuvuga yuko rero Francis nkaba narakurikiranye ibintu vya politique kuva mu myaka ya 80 na 90 muri iki gihugu umugambo Frode buri kuratera uje imbere mugabo na cane igihe jewe nari nshigikiye umuhari wagwana ico gihe witwa CNDD-FDD cane ibintu majewe nibaza ko nkunda politique muri kino gihe vyavuye ingeneje ndi umwana noba narabonye ivyo bita carte postale aho nabona data akiriho kuko yapfuye 72 nkabona ingene ico gihe yandikira umuwo bakundana akabariwe mama amwandikira ati ndi buraya mu gihugu kinaka hasa neza si igihugu gitunze giteye imbere mugabo kubera ibimwe bita vyabamukera rugendo vya tourisme ni igihugu gisa neza ico gihe rero yacagira ati uburundi bwacu buronse indongozi nziza bwo igihugu gitangaje ivyo rero nabisomye mu myaka ya 81 mfite imyaka 9 niho rero ndavye mu mwaka ukurikira haciye haza televiziyo mu Burundi nkaca mbona ingene buraya hasa naribaza rero ni kuki Burundi hadasa kurya ico gihe twaba mu Nyakabiga naragira ni kuki iwacu hatosa kurya ni kuki igihugu cy'u Burundi kitomera nk'ivyo bihugu naho nibaza umuhamagara wagiye rero kongerekana nko mu myaka ya 90 ngiye kwiga mu seminari y'Ibuta aho nabonye ububasha nshobora gukoresha mu gushira hamwe abanyeshuri twigana abahutu n'abatutsi aho uko turyana ugasanga nagerageje kubashira hamwe nkabona yuko dushobora kugishika ku kintu kuko twahujwe n'iteka ico gihe rero ndiko ndabiraba agatima kagumye kiyongera mu myaka rero ya 97 niho jewe nashigikiye umuhari wagwanisho gihe witwa CNDD-FDD numva umengo hari ico woshika ko hari ico je nofasha kugira ngo bagire aho bagera nibaza rero ko muri politique nagiye ndaduguko gushika ubunye aho numva yuko Francis Wondi abantu bamuzi cyane ku nyigisho nagenda tanga kuvyerekeye ivy'uburongozi ivyo kugenza buhoro no violence na cane igicapo cy'igihugu ndiko ndashaka kwa abakiri bato bumva ni vision d'un Burundi prospère ambitieux paisible igihugu cy'u Burundi gihiriwe mu iteka n'itekano muvuze ko mwahereye politique muri mu muhari CNDD-FDD mwaje kuriki mwashimye kuvayo mukaja gukora nko wigenga simvuga ko ariho nayihereye mugabo narahaciye ni mwiteka ryinshi kuko narahakunda ico gihe ico twari ko turaharanira cyo gucanga inzego z'umutekano ko abarundi badasubira kwicwa bazira ubusa nibindi ico gihe nari ndagishingiye ko mugabo kuri jewe ntiyari vision yari ikintu umuntu ashobora kurondera akaronka mugabo vision yanje numva yuko atari vision ihagaze ku vya gisirikare si vision ihagaze ku vy'ipolisi ni vision numva nti igihe cyose twebwe intumbero twogira muri kazoza kakure mu myaka 100 ito bishingiye kuguhaza abantu ineza kukuzana ivyishingiye ko mu vy'ubutunzi ivyo nita economy nibindi igihe cyose tuzosubira mu ihumbi abababaye bazosubira barondere kugwana barondere kubabara umwe yaba general umwe yaba umukuru w'igihugu n'uwundi wese azobabara asubire kwifuza kugaruka hahandi niho nagira nti kugwanira ikintu irashobora kuba nk'inkoni witwaza mugabo intumbero nyamukuru ni umunezero w'igihugu utuma tawuzosubira kwitwaza iyo nkoni
ayibabazisha abandi nuko rero jewe nico cantumye mvayo nkumva nti sinshobora kuguma mu mugwi uguma umenga ushingiye ku cabaye ico nita evenement shaka kuja mu mugwi ushingiye ku ciyumviro kija kure ico no kwita vision mwaratanze imihoho rero cyane mu mugambi natanze imihoho ari mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2006 ndibuka ko n'igihe nabikora abantu bamwe byarabatangaje bakabifata nabi banyita umwana canke banyita umuntu nkozi ivyo ntazi ngo nikuye mu masabo mugabo nibaza yuko unye barabibona kandi bakabinyubahira kuko je ico ndondera si ico ndonka nico ntushobora guheza kino gihugu mbega ikintu mushimira ngira ngo ubutegetsi kuva mu mwaka wa 2005 mugira muti ngaha zashize mu ngiro nibiki mushima muri make nari gushima nk'ivyo vya mbere vyabaye kuko umugambi wadutwaye wari wahereye mu kugwana uradushikana ku kintu citeka ko washoboye kuja mu masezerano ukayaga nabo bahari bahanganye bakadushikana ku ntwaro hanyuma gushika ubu igihugu cy'u Burundi kiracitwa Burundi hariho vyimwe bishobora kunezereza n'ibindi bishobora kutanezereza hari ibintu byinshi vyakozwe ivyo vyakozwe ni nkuko bavuga bati barubatse amashuri barubatse ibitaro baragize ibiki ibintu byinshi vyagiye birakogwa hari amabarabara yubatswe n'ibindi bitari bike mugabo ku bwanje usanga hari igisigaye ni kimwe ngira nti mbega kubaka ibintu biza kumara iki iyo bitadushikanya aho twari twifuza ni hamwe ngira nti mbega abantu barashobora gutahura ukavuga uti twese wari kutubaza igicapo twifuza mu 2005 twari kuvuga yuko ari ikicuno munsi aho haba hari abantu bagishobora guhunga aho hari abantu benshi batagira akazi aho hari abantu badashobora kuvugwa neza aho tubandanya tubona abantu benshi umengo barasega muri iki gihugu siko je navyibaza mu 2005 nukuvuga rero yuko intambwe nifuza kugerako cari igihugu mu mwaka wa 2020 coba kiri mu itekane coba gihaza abantu benshi mu mfungurwa n'ibindi ubu siko bimeze nukuvuga ko hari ibintu mwabona magira muti je ndabona ko nayo guhindura yabona ko ubutegetsi yego cyane ivyo navyo nivyo navuga nti icambere n'ubwa mbere nuko jewe nifuza ko igihugu kigira abarongozi baza nk'abaje kwihebera igihugu nigihe ndaba ko uburusho bwinshi mu byo baronka mu bintu byinshi baba ariko barakora usanga umengo nibo baje imbere nanje ngira nti siko ndabibona nifuza ko abarongozi na cyane cyane umukuru w'igihugu nabo baba bari kumwe bose bagira bati nutuhe twigoro twokora kugira ngo abandi bashobore kumererwa neza nshansanga rero nk'igihe nza kubivuga ugiye kuntahura usanga dukoresha amabije ya leta igice kinini nyakija mu byo usanga bimeze nk'ibiza kunezereza abarongozi mu gukora ubuzima bwabo mu kubatwara iyo baja niyo bava mu gukoresha ibintu by'ibitoro ibintu byinshi muri ivyo ugasanga ntibija cyane mu vy'umwimbu naho negira nti nifuza ko iki gihugu kigira abarongozi baciye bugufi bumva ko ivyo barondera mu vy'amafaranga ivyo barondera mu vyo bafita atari byo bije imbere igihe rero ivyo babikoze bakagabanya ubuzima bwabo mu vy'amafaranga bituma amahera menshi bayakoresha mu vy'umwimbu ivyo navyo vy'umwimbu nivyo bica bizana ico no kwita ibijanye n'ubutunzi vyinshi kuja gushira amahera mu bijanye n'uburimyi ubworozi ugukingira isi muri ivyo vy'ubudandaje aho dukene ko abantu benshi bakora n'ivyo gutwara ibintu n'abantu mu bintu biza kuzana akazi kenshi k'abantu amahera menshi ashigwe hariya kubera iki wa murongozi ashobora kugira ati jewe ndaciye bugufi jewe simbandanya mbaho nkuko abandi babaho simbandanya ndongera kugira imiduga myinshi kubaka no kugira ibindi vy'iwanje ahubwo reka dufatire hamwe turabiko buryo tubukoresha mu biza guhagacira abantu Francis Rohero muvuze muti mushaka umutegetsi ashira imbere neza y'abandi akasa n'uwiyibagiye mwebwe ivyo mubikurahe ni ibintu mwize amashuri yahe kugira tumve ko bishobora ko mushaka gukurikirana umwugira ntasa gusa n'uwiyibagira ahubwo nshaka nyene ko agira ati jewe iki ndagihevye kubera abandi ubwa mbere jewe ubikurikiranye naraciye mu mashuri ategurira abantu kuba abasaseredoti ndiga filozofi itari nkenya nsanga ico no kwita iteka ry'umunyapolitike ntiriva mu vyo yaronse nk'umuntu ivyo yiyubakiye riva mu ngene abandi bazomubona mu buzima bwiwe bwose iyo mfasha akarorero nk'umuntu nka Mandela twese ntituzi ivyatunze mugabe iteka afise mu isi ni hamwe n'uwo vugejo ati je Mandela n'inshuti ni marume canke n'uwi wacu uwo muntu boca bamwakira neza nashaka rero ko abantu bumva yuko je witeka ndiko ndarongera mu gihugu si umushahara nzoronka nk'umukuru w'igihugu si imiduga nogiramo nk'umukuru w'igihugu si ibintu nza gufita nk'ama parcelle canke amazu nza kubaka ni ingene inyuma y'ugutwara kwanje abantu baza kuvuga batuye umuntu n'umuntu witeka aho nciye hose bakagira bati muha intebe yicare umwana wiwe ati mwakire mufate neza nico jewe ndiko ndarondera muri politike iteka ubwo ababumva uyu munsi baravye izindi nkora kuntu zagenze ne bavuga ati Francis Rohero ariko arashikuza umuntu yimvira kuzokora adahembwa umushahara ufatika kugira abeho neza gusonza abandi banyagihugu wacu vyumva iyo wibuka yuko nabikubwiye yuko jewe narashoboye gutanga imihoho mu mugambwe kandi iyo ngumayo nari gushobora kuronka ivyo uvuga
nari mfite imyaka 30 nini ico gihe iyo ngumamwo nanje nkaja mu byo kugwanyira ibibanza nibindi nari kubironkada mugabo nimba narabihevye nuko akandogomba mu mutima kanyereka iyonja kararuta amafaranga ashobora kuronka hanyuma amafaranga nayo washaka ivyo ndiko ndakorera igihugu amafaranga no yaronka inshuro nyinshi gusumba mwiteka gusumba iyonje nkuje kuyashikura abandi atayo bafise ico tangana ngira ngo mwizera ku munyagihugu agira ati turazo umukuru w'igihugu aje kuduteza imbere akiyibagira nikihe mu gihe tuzi ko abakuru b'ibihugu muri Afrika benshi barondera ubutegetsi bakarondera n'amafaranga ego nibaza ko ugiye kubisesangura neza jewe mu vyo namaze imyaka nigisha mpora ngira nti nituraba abantu turabiyo bava niyo baja turi mu gihugu usanga umuntu w'umunyapolitike canke umurongozi uno musi ari ngaha ejo ugasanga ivyo yavuze mu myaka 5 vyahindutse inshuro 5 ugasanga ahinduka kujya kumuyaga uzorahindura yuja nanje ngira nti nitugerageze kuraba abantu bari kwaraje muri politique na cane muri iki gihe c'amajambere umuntu dushaka kugira tuti mbega mu myaka 10 yavuze iki mu myaka 200 yigenjeje gute ubwo yaragumanye yamvugo kuko aba bantu tubona kenshi twidogera nuko tudakunda ahanini gusesangura usanga akenshi kituraje ishinga ni shavu tuba dufitiye umuntu ahari tukivuza cyane kumwomora ngo ari we wese ngo yoca musubirira mugabe yaba twasesangura vy'ukuri tukabaza tuti umwansi surya atubabaje uwo bumwansi nuwo garuka akagira vya bindi ivyo rero vyo dutuma gusesangura neza tugaheza tukamenya tuti mbega uwo dushaka ninde rero ndagira nti abantu bashaka kumenya ukuri nibasesangura ubuzima bwa Francis kuva kera gushika no munsi babaze bati mbega aho yaciye kwishuri babaza abantu twiganye mu ishuri ritoyi mo yisumbuye aho nagiye ndaca mu kibana aho nakinye umupira ingene nafata abantu ahantu hose nabaye bagira bati uwo muntu bwa bundi ntazoduhe indukane ejo nk'inyama yo munda nibaza ko ari uko abantu bo bitegera ego mbega Francis Rohero umukandida yigenga muri aya matora abarundi bimirije twavuga yuko mufitiye imigambi yihe uburundi n'abarundi uyu munsi bwa mu mwaka wa 2020 bakantora ndashira mu ngiro ego cyane imigambi rero ugiye kuraba ingene nayiteguye icambere nikijya navuze cingene umurongoza abayifashe ico ndagishingira ko cyane kuko ibindi byose ntaco bimara burya imigambi urashobora kuyandukurura hiri urashobora kuyitwara ukandika canke ukereka abantu mugabe iyo udafise umutima ntaho bishika nifuza ko ico kintu kibishingiro rya mbere umutima w'umurongozi ingene ameze ubuntu afise ingene aza kwigora kugira ngo abo bakorana bose baba abantu ntibasubire kubikoko ivyo bica bigaragarira mu bintu vyihuta nk'ivyo by'ubutungane ingene ataza gusubira kuba umuntu atsindisha abandi ingingo ingene aza kuba umuntu akoresha inzego z'umutekano kugira ngo zubahiriza abandi ingene aza kwitanga kugira abandi bahirwe ingene aza guhijamba abandi mu byo kumenyesha makuru n'ibindi byose ugasanga ivyo byose yabikoze arabiye ku mutima wiwe ataza gutsindisha abandi ubwoba no kuba bafata nabi ivyo rero biza gutuma yabishoboye ako kigoro yagize akoresha amahera ya leta mu byo kugwiza umwimbo ivyo navyo bigasha bifatira ingene afata amahera ya leta ingene ayakoresha ku mugaragara abantu bose babibona ingene yakoresha mu neza gusumba kuyatwara mu byo kwiha ivyiwe ingene aza kuyashira mu bintu by'uburimi by'ubworozi n'ibindi ivyo bigaca bizana ico no kwita ubutunzi bukomeye ico no kwita ubutunzi mpemburo itunga mpemburo ivyo navyo bigize ni ikintu gica kigarukana ca kabiri abantu burya bafungiye bamerewe neza uca witwararika kubaha agaciro nk'abantu nuko baca baja mu mashuri bakiga neza bakavugwa neza bakagira amagara meza hanyuma bakagira ico no kwita ukubakingira kuva babaho baronkaho baba ingene bifata ingene bakukuruka neza ivyo byose bikaza kubatuma baronka iteka bagira bati ivyo dufise turahiriwe ni hamwe uca witwararika abazobikora n'abakozi ba leta nabo bantu bose bakenyera gukora kuko ivyo uri kuravuga si uzobikora si uzoshika mu gihugu cyose ngo ubikore nabo iyo batanezerewe urumva ko batazobikora ikiza gukurikira rero ni hamwe ucugira uti ibi bintu kugira bikore bifatira hehe ni hamwe ucuza gufatira ku bintu ugira uti hakenewe umuyaga nkuba hakenewe ibikorwa vya leta bikomeye n'ugubako Genis ugubako gwa kane aho nerekana neza ibintu biza gufasha iryo tunganywa ryose ngeneriza kumera icanyuma ni hamwe abantu bagira bati n'ukuri turahiriwe Mega Francisco yadutwaye neza Mega Francisco yaduhaye iteka tukaba twisanzuye ninda zo musubirira ataza ari munsi yiwe duca tuza guha agaciro amasendika duha agaciro imigwi y'abakiri bato duha agaciro ibintu bose bisanzure maze tureme umutima w'abantu ejo badosubirira ntidusubire kugira ngo ni haje ngo turi kumwe ngo ni haje ngo dushaka twebwe nyene twiremera basamuragwa aho abantu bumva yuko batora bonyene bakagira bati twahuke mu gihugu citeka nibaza ko programme yanje isesanguye muri ubwo ivyo mu myaka 7 tuzi bandana uvuga nti ya mbere uteza gutorerwa bizoba byagiye mu ngiro byose nk'ivyo canke mugira mutizo bigira buhoro buhoro nzobigira amezi 3 ya mbere canke umwaka umwe urakoze cyane igihe jewe ndiko nderekana ico bita projet de société yanje igizwe n'ivyiyumviro bitanu
iciyumviro ca mbere nico nita vision ni gihe nereka abantu igicapo c'igihugu ndabereka igicapo cy'igihugu ingene igihugu ndaciyumvira ingene coba gisa mu myaka 100 mu myaka 200 ndababwira nti murarabe neza ntitubandanye tujyana mu myaka 200 twoba tugotsa abana bacu babuzukuru bazodufata uku ikigira kabiri ni gihe nerekana nti muri umwaka wa 2020 dukwiye kubona ibiduhanze nico nise manifeste nagatabo gatonyi nzanyerekana nti dushingiye kuri ibi nk'abantu dukeneye twese ibi ntidutandukanijwe n'imigambo canke n'ubwoko nibi twese duhujwe nuko dukeneye akazi dukeneye kuvugwa twese dukeneye ibintu bisa ntidusubire gutandukana ni mu birabe neza ikiza kuba ica gatatu ni gihe nzana inyigisho ziza kubifasha ntidusubire kugwanyira amadarapo n'amapermanence ahubwo twese twumve tuti inyigisho zitekana umutima tuza kuduza nico tuza kwihereza ingene tuza kubaho akona kona kandi gatabo nise inyigisho ivyo rero bica bija mu kintu ca kane nita l'engagement icemezo ingene je Francis ngira nti niye magiki eje umunya politique ntaza tubwira ngo kubera babi ari banaka ngo ni muce muza munshigikire ahubwo azababwira ati je burya ni naka nshingiye kuri iki ikiza kubicanyuma rero nico nise les décisions ingingo zizofatwa ntufata vya bintu byose vyitwa projet de société ufata bike ningingo zishobora gufatwa mu myaka ndwi izo rero narazitororokanije mu bisata bishika 23 mfata ingingo zito zoshoboka zimwe hari izisha zishoboka ubwo nyene hariho nizikunda mu mezi 3 hari izishoboka mu mwaka mu gushika mu myaka indwi rero nategekanije yuko izo décisions de campagne arizo zica zijaho donc ntushobora gukora byose nkuko wa mwarimu bivuze ego ndumva ko mufise ngira nubwo nti programme nubwo nti atomoye murakoze cyane mugabo mwebwe nuva ko murabona nibihanza abarundi n'u Burundi muri make mu bakwi ibihanza Burundi n'abarundi ari biki na cyane je ngira mfatire ku mugwi umwe kuko niwe usanga twese uduhuza murabona ugwaruka rw'abarundi bariko barakura kuva ku bana bakivuka gushika kwa 18 benshi barivukiye kwiga bariga abatiga nabo usanga bashaka kwisumamwe ngo bakore bagira ubuzima abariko barabo nabo barakura muri abo uno musi bagejeje ku myaka 18 gushika ku 32 nibo bagize hafi 66 kwijana bazoja gutora abo bantu rero igiye kwibaraba ntibariko baragwiza umwimbo benshi bari muhira baheza za kaminuza amashuri yisumbuye abandi mato aho bayaciririye abandi batagiye ku ishuri bose bari mibarabara abo bantu bose rero iyo ngiye kubivuga ngira nti ubwo ntitwumva yuko igihugu cyo bakigowe mu gihe ivyo bintu vyoguma gutyo kugira ngo rero abo bantu baje ku kazi nimwe navuga nti nshaka gushira amahera menshi muri iki gihugu mu bija kujwiza umwimbo igihugu wijije umwimbo hasi mu vy'uburimi n'ubworozi nibiza gukingira isi usanga abaronsa akazi ba mbere ugaha ni bamwe batagiye mu mashuri abo twakwita abakozi bato bose ucu usanga wabashize ku kivi igihe abo rero bashize ku kivi biza gukenera abaza kubihinyanyura abaza gukurikirana ivyo bikorwa niho ucu kenyera bajya abantu biza amashuri aciriritse kuko bakenyera mu ikomine hose igihe rero uza kubikora ivyo uza gucukenyera bamwe bisumbuye bize za kaminuza baza kuraba ivyo bikorwa mu gihugu cyose ico gikorwa cyose rero ugiye kuraba ingene nagitunganije uza gusanga gihakazi abarundi benshi cyane mu gihugu cyose mu makomine yose hamwe bica biza guhinyuza abantu bavuga ngo nta buzi bugihari ngo nta bintu bigishoboka mu Burundi ngo abize barize bakarungika abantu mwibarabara bize za kaminuza aho kubafasha bakanubahuka kubabwira ngo bourse baronse ngo bazoziriha badashobora no kubaha ico bawuzirihisha naho rero ngaruka ngira nti nidutegere neza yuko ikintu nyuvuye kuri gihanze iki gihugu ni mu gihe abakiri bato batariko barakora bose bashobora kuba nk'ababandi canke bakaba abantu bandera amaboko igihugu kigasubira inyuma bikazoza kudutuma tugoka mu gihe bariko baratwara uno munsi bakuze ejo batagishobora kwisubiriza basubirirwa nabo twokwita hagati ya twamugina abantu ataco bishoboje twarabonye ko si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu byo muri Afrika ni Burayi n'ahandi abatwara ibihugu kenshi usanga baragize amatoza canke ivyigwa bakerekana neza bati ibintu tuzobikora ukuna kuriya na kuriya mugabo nko mu kico gice c'abadafisa akazi uyu munsi batagira akazi bangana iki mu Burundi mwaragize amatoza murabibona kugira mugire urufatiro mu biharuro byanyu yego cyane twe twaragize amahotoza atari make ubwa mbere ni kimwe nahera ko kare twese dukunze kuvuga ngo abarundi bose ngo batize bose ngo nabarimye nk'iryo ni kosa rya mbere kuko abarimye mu Burundi n'abashoboye kwigurira isuka murazo ko bangana hari abantu benshi bari ngaho ko batize ugasanga tubita abarimye ugiye gukurikirana rero gushika no musi mu gihugu cy'u Burundi abantu bize amashuri gushika kuri za kaminuza n'ayandi ugiye uraraba twaraharuye dusanga abo bantu bari mu bice gusa mu Burundi bitarenga 4%.
nukuvuga yuko iyo bafatiye muri iki gisagara ca Bujumbura ukaja kubaraba n'abantu benshi cyane kuko baba mu miryango iwacu usanga mu miryango yose aho tuba hariho umuntu yaheje kaminuza babiri canke batatu abaheje amashuri yisumbuye bicaye aho barya baryamye bataco bakora baguma bakubwira ngo ngurandonderera akazi ico ugasanga ntavyo ushoboye abo bantu rero batubana benshi bigaragara kuko twese turi ngaha anye mugabe igihe twokoresha amahera vyukuri aja mu mwimbo abo bantu twababuriyo twababonye ntitwosubira kuza tubesha abantu ngo baja no gusenga ngo batura imana ngo basabe ngo baronka akazi ubu no musi benshi bari mu bisabisho ngo baronka akazi aho kumva ko ico bosaba ari umurongozi w'ikirenga aza gutunganya ivyo bintu bose baronka akazi ngira ngo turaza kuvyumva neza reka twinjire mu idonido tunjire mu mizi ku gisata nk'ubu mufatiye ku gisata c'ubutunzi kandi umva ko ari ico mwaronse muri impamya bushobozi mwebwe muteganya gute guteza imbere ico gisata c'ubutunzi igisata c'ubutunzi si gisata gito koko si gisata mfata nk'igisata ni gisata gihurikiye mu bisata byinshi ubwa mbere hariho mashagura no gwico c'uburimyi n'ubworozi ko mwumva nico camperako ubwa mbere reka mpera imbere kugira utunganye igisata c'ubutunzi ni kuvuga yuko uba wamaze kumenya ingene wegeranya amahera ya leta amahera ya leta n'amahera dutanga ku makori n'amatagisi muri iki gihugu ni kandi amahera turonswa n'ibihugu bigenzi aho bashobora kuduhingurane canke imfashanyo uko bigenda kose yayo mahera rero yose uyegeranije agoha ububasha bwo kumenya uti mbega ndayakoresha iki igihe rero twebwe turiko turavyiga twasanze iki gihugu mu ntumbero cari kigiyemwo dushaka yuko mu ntango ya mbere kidashaka kurenza amahera ya leta gikoresha arenga imiliyardi igihumbi muri kino gihe twari ku miliyardi 1,400 mugabo turiko turagira tuti nitumanure gatonya kugira ngo dufashe abana b'abarundi kugabanya amakori abaremereye kandi batari ko baragwiza umwimbo benshi usanga atamahera bafise ivyo rero igihe turiko turabikora bica bidutuma kuri mwe navuga ayo mahera tuyajana mu vyigwiza mwimbo icambere naco navuga n'uburimyi twifuza ko abarundi benshi cyane bari mu rwego rwitwa kenshi bakunze kwita ngo ruto abo bantu mu miryango itari mike mu makomine yose amakomine ashika 100 twisa amakomine bitari rare usanga atazoja mu bisagara ayo makomine tukayashiramwo amahera angana no muri yaridi mu ikomine ari kimwe navuga ni 10 cico no kwita amahera akoreshwa na leta kuko azoba ari miliyardi igihumbi twe dufashe icicumi kuvuga imiliyardi 100 ugacutuma mu makomine 100 ushira muri yaridi biza kugutuma ujana ayo mahera mu vy'uburimyi mu bworozi no mu bikingirisi biza guhakazi abantu benshi ari na hamwe ntandukanya oya navuze icicumi ari naco gituma uzorankurikira ibiharuro mvuga sivyo nkura mu mutwe nivyo twicaye n'abagenzi turabisesangura neza dusanga ubikoresheje uko icicumi muri ivyo bintu usanga biza kugutuma ushira ku kazi abarundi batari musi y'abantu 360 no kuvuga yuko ugiye urafatira yuko ku makomine hajako abashika 4,000 ugiye urabikurikiranira hafi ivyo rero ubiravye biza gutuma abantu bagiye ku kivi muri ivyo bintu bazana umwimbo uwo mwimbo nawe uje mu vy'uburimyi urazi icucu ukora ukenegwa abawujana mu rudandazwa ukenera abawutwara mu miduga batwara ibintu n'abantu iyo baja nivyo bica bizana ico nita mu gifaransa l'activité commerciale economique nivyo bintu rero bivyara amahera iyo tuva tukaja muri gihugu cacu mbere no mu bihugu byose bigatuma duhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu nivyo bintu bikuru bizana amahera yose y'igihugu aho bica ubwa mbere abantu baba bafunguye mu bwa kabiri bakaba bariko barakora bose bagahererekana naho nca mfatira mu burimi rero ko twifuza ko bikorwa n'abantu batari hejuru ya 15% ugasanga abari hejuru ibice 60 ugasanga bariko baja mu bintu byose bibatuma birukanga mu vy'umwimbo mu vyo kushitsi yuja ivyo rero bica bizana itunga ridasanzwe muri ivyo by'ubutunzi rero naho mfatira ngira nti umurongozi twe twifuza nuza gutegera ivyo bintu cane akabituma biza gufasha cane igihugu mavuze ko iterambere ku bwanyu rizohera mu ikomine niho muhagaze yego cane yego reka dusimbire ku gisata ngira ngo igisata c'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka yego ico cyo mukibona gute mwimvira guteza imbere gute urakoze cyane ni kuvuga ko igihe turiko turavuga ivyo vy'umwimbo usanga ari ibintu bidashoboka iyo tudafise amasoko ntanganguvu hari ibintu dutegerezwa kurondera ingene tubishikana iyo tubishikana dukeneye umuyaga nkuba dukeneye ibintu byinshi bidusahiriza muri ico gisata rero ingene twe twakigabuyemwo kirimo ibintu bitatu ubwa mbere no kwibutsa abarundi yuko twese mu gucinjika dukoresha inkwi muri iki gihugu abandi bakeya mu bisagara bagakoresha amakara ivyo vyama biriko biratuma igihe cyose usanga turiko turatema ibiti uno musi bigeza aho umwansi ashaka aho mu myaka ya 60 amashamba yarari ku bice 56 uno musi akabageze ku 12%
naho nagira nti twebwe niduhimiriza abantu no munsi guhagarika gutema ibiti mugabo tubahi yindi nyishu tugomba rero gushira amahera ashika ku miliyari 50 nkuko twabivuze ni hafi ibice bitanu vy'amahera tugomba gukoresha abantu bumve yuko ayo mahera aza gufasha mu gukoresha bimwe bita gaz umwuka abantu bakoresha mu gukinjika aho bizofasha imiryango itari mike kuronka ivyo baza gukoresha mu guteka ico bita icupa rijamwo gaze nico bakoresha mu gutekerako ivyo rero bikozwe uza gusanga tugabanije cyane konona ibidukikije dusubire dutuma abantu bashobora guhema neza ikigira kabiri nk'umunyagihugu ari ibwambarangwe hariya imuyinga canke ikabonga makamba ivyo byose azoronka mu gihe kingana iki mutegura ko bizomushikira mu gihe kingana twabifashe yuko ari ibintu bishobora gukorwa mu kiringo c'imyaka 3 kandi hariho n'abantu baca bavuga ngo bo bikoresha gute ngo batize muribuka ko mu myaka iheze umuntu yarafise telefone wasanga ari umuntu akomeye uno musi telefone murabona kwikoresha abantu bose iterambere rero ntawe udashobora kurikoresha sikubera yize ivyo bintu birashobora gukorana cane ko ari leta yo birikirarondera icishaka gutuma tutabandanya dutema ibiti twisamburirako ahubwo dukoresha ibintu by'agaciro mu guha abantu ingene bashobora kubaho ikigira kabiri no gushira amahera nkuko twabivuze angana n'imiliyari zishikijana ingene aza gukoresha kugira ngo dufashe amasoko ivyo bita umuyaga nkuba uvuye mu ntuze mu vyerekeye ingomero zimuyaga nkuba uno munsi nyinshi ziriho kuva haheze imyaka 30 usanga zarashaje zitagikora neza usanga tutigeze tuzisubiriza mugabo ugasanga abantu bakene muyaga nkuba bariyongereye ico rero twifuza nuko uwo muyaga nkuba rondera izo miliyari tukashigira muri ico gisata ingomero zihari zigasubira gusanurwa izariko zirakogwa tukaraba ko zishobora kwiyongera hamuye muyaga nkuba tukawurungika gukoreshwa cyane n'amashira hamwe akomeye ari karagwiza umwimbu nk'amasosiyete akomeye muzi hanyuma mu muyaga nkuba twari dukeneye mu ngo dukoresha ico bita imiyaga nkuba iva ku mishwarara y'izuba ndabaha karorero nka rujya rugomero mubona ruri hajya kuri Rwakaled n'urugomero rukomeye twatererewe n'igihugu cy'u Buyapani aho rujya rugomero ubiravye umuyaga nkuba ruzana rushobora gufasha nk'ikomine zitatu ugasanga mu gihugu bararonsa umuyaga nkuba uyo muyaga nkuba rero w'ingomero tugasha tuwuhereza abaza kugwiza umwimbo mu byo no kwita industrialisation n'amayizine akeneye umuyaga nkuba nuko rero twabitunganije kugira ngo ivyo bintu bishigikire gose igwiza mwimbo muri iki gihugu aho ridashoboka mu by'ubutunzi udafise umuyaga nk'ubukwiye umunyagihugu azoronka wese nkuko mubitegura ayo umuyaga nkuba uciye ku mishwara y'izuba nko mwabivuze muravye muri iki gihe twari duciyemwe mwarabibonye ko abantu bamwe bagerageje kuvyikorera hari hantu henshi muca mukabona barafise ama plaque solaire ku nzu zabo iyo ugiye guteranya abantu babikoze uburyo babikoresha ku muryango wabo umwe usanga ari ibikoresho bito bitazonaramba mugabo bakoresheje ku nguvu zabo iyo wumvishije igihugu cyose mu ikomine ingene ivyo bintu bashobora kubikoranyirako dukoresheje amakori yabo ukabikora mu iyo komine yose zibiri zitatu zifatanye tugakora ikintu kinini c'agaciro amahera baza gukoresha nk'umuryango acagabanuka cyane twese bikaduha umuyaga nkuba nimwe navuga nti igihe umwe wese ashaka kwihivyiwe biraturemera kurusha iyo tubikoreye hamwe yego ngira ngo tubavuze ko tukiri mu gisata c'ubutare masoko ntanga nguvu gucekeye ubutare uyu munsi bava ku gihugu cuzuye ubutare bwinshi mugabo ibivamwo sinova ko bigaragara cyane mwe mutegura gukora iki kucekeye ubutare yego cyane ibihugu byacu biriko birabamwe ubutare buboneka ngira ngo nejo nahigiye ejo hazoboneka n'ubundi kandi bufise agaciro sinashaka ko kuri jewe ico gisata kimera nk'iyirukirwa ngiye kuraba kenshi muri bihugu vya Afrika igihe tufise abanyagihugu tudashobora kugaburira igihe dufise abarongozi bama bariko baragwanira n'agashitwa kabonetse akenshi igihe tudateje imbere ibisata vy'umwimbu neza ivyo bintu vy'ivyerekeye ubutare biba nk'umuvumo abarondera uburongozi abarondera ububasha baza kuvyirukiramwe barondera amahera kugira ngo banigane bamarane ibihugu ugasanga abantu batikiye sinashaka rero ko kuri twebwe biba nk'umuhamagaro bunyene nico gituma navuga nti nibikorwa tuzojamwo tutunganye kugira uno munsi ibitubona umengo vyabaye ibintu by'abakuru bajanamwe amahera yabo bakabigira bitaboneka tuvyugurure uwo nyene ari kararongora si waca bijamwo umenga ari karavyigirira abikora yiyugaranya umengo niwe nyene avyikorera navyugurure kubishoboka bikogwe nabo bagwiza tunga abaho uburenganzira ahe n'abamenyesha makuru kubivugira habona tumenye amahera avuyemwo twebwe twumve yuko turiko tubikora kugira ngo igihugu kihatorera koyoko mugabo niho navuze nti sinshaka ko ndabifatirako nshaka cyane yuko numva ko mbanza kugwiza umwimbo twumve ko atari ibintu turiko turajamwo kugira ngo tubinigisha abandi ahubwo
tubikoreshe mu bantu bariko barisanzura. Ikigira kabiri Kuri ico nuko abantu bigeze kubikora nk'abantu mwari muzi bakora muri ivyo bintu nyene mwavuze bariko barabikora nko mu Cibitoki za Muyinga n'ahandi basubizwa uburenganzira bwo kubikora aho umengo barabujijwe ngo kubera abanyagihugu bato ugasanga biriko bikora abantu bifashe babikora ku gatwe kabo. Ivyo bintu bihagarare ntibishobora kubandanya ku gutyo. bwanyu bizokogwa n'abagwizatunga. Yego cyane. Umunyepolitike nka Francis Rohero ntazobijamwe Kumwe nasigura wa mutima wiwe. Musa Igihe Politiki. jewe mvuga nti abari mu burongozi ntibazosubira kudandaza. Sinumva igituma umurongozi yaje yemera ko afise politike y'urudandazwa wenyene aza kudandaza ngo ari karisumamwe. Nukuvuga kutemera politike yawe. Nabivuze henshi. Igihe nzijeyo ko politike yanje ndiko ndazana mu vyerekeye ivy'amashuri. Intuma nemeza ko iyo politike yogirira neza umwana wese w'iki gihugu. Ni gute jewe usanga umwana wanje canda mujana kwiga muri privé. Nukuvuga ko ntemera politike ya leta. Nivyo nagenda fatira ko nerekana nti jewe politike uko ndayumva. Igihe nzi ko politike yanje ishemeye ari nziza. Ntishobora gutuma mu buryo na bukenya jewe nza kwita mu rudandaza nza kwita gusomangiza abantu bariko barabikora mu neza aho kuborohereza ngo nze kubasita kubera je ndi umutegetsi. Ivyo rero sinshobora kubibandanya. Ngira ngo ifatanye n'ico n'ikintu bita igiturire. Igiturire kiravuga cyane mu Burundi n'amaraporo asohoka avuga ko igiturire kihari. Mwe mugiye guhangana gute n'ico giturire? Ico giturire kiroroshe kugwanya kuko nimba abantu bakirya nuko hariho uvyemera. Iyo umurongozi wo hejuru w'ikirenga atari ibiturire kubera neza yemera politike ziwe. Jewe Francis ndemera politike zanje. Ndazi kugira ndazikore atawe noza gusomangiza ngo namfumbatisha ikintu. Igihe nzi ko jewe ntabirya ninde murundi yovyubahuka. Murazi ko umukuru w'igihugu ico ashatse gica gikogwa. Murazi kenshi yuko ababikora bose kiretse yuko yo bari abirereye ko babikora yobiyobegwa. Raporo ko zisohoka sinibaza rero ko mu kugwanya igiturire kuza kubwira abantu ngo ni politike zero canke nibindi. Nibaza yuko mu kugwanya igiturire ni wewe wihera ko kamenye uti jewe ntakiriye nta numwe azovyubahuka. Igihe rero ukiriye nabandi barabira kuri wewe. Urumva ni ikintu mugiye ku nk'umukuru w'igihugu muri mwaka 2020 azogira amahirwe yo gutogwa. Nico muzoherako. Sinzogihera ko nibwo buzima bwanje ushobora no gutohoza ukamenya uti aho nabaye hose je nta giturire nkoresha no mu buzima bwanje busanzwe nubundi ko ndaja kwitoza nikomeze si ibintu rero nzovuga nkuko umengo nivyo ngiye kwihatira no buzima bwanje uzoza kurongora hamwe na jewe kuva ku mukuru w'umutumba kuva ku muntu wese yubahutse akabikora nkabibona muri raporo azobagowe mu gihugu je ndi umukuru w'igihugu. Hari ikindi kibazo tuvuga tuti kirahambaye cyane mu butunzi bw'igihugu ngaha mu Burundi nici soko rikuru limaze imyaka irenga indwi yarahiye. Mwebwe muzohangana naco gute muzoyikora gute? Ico nibaza ko atari kibazo muvuze ngo ni kibazo gikomeye sivyo nambaye iki isoko kuyubaka ni ikintu gishobora kuba kwa mu mezi abiri bivana n'uri kararongora icabagamije. Nibaza yuko twarabibonye gose ni nkurikizi zikomeye ku vy'ubutunzi. Mwarabonye ko kuva iyo soko ihiye abantu ingene ivyo baciye bagira abatagira imitahe bagiye kwirukira muri rya soko zindi aho badandariza mu mabarabara abandi muri za kotebo aho usanga amabati ari hejuru yabo nko ku santimetero 30 intuguti kabica bakababarirayo bashobora no kuhandura ingwara. Abifise nabo buke barashoboye kuja mu vyo bita ubuno musa amagaleri. Murabona ingene amagaleri asa neza. Ico rero Jennifer zijya soko suko isubire ku bisoko nka kurya yari imeze kuko jewe mwe najya amasoko nta gaciro ndayaha. Namasoko yari yakozwe kuva kera muri iki gihugu aho abakuru b'ibihugu abantu b'abanyapolitike bumva ku isoko ari ahantu hahurira umukozi wabo wo mu nzu kenshi agenda asa nabi akahurira n'abadandaza basa nabi uko nyene ukamengo na ahantu baza kugirira urudandaza umwe aho amahera uwundi aguha ikidandazwa umengo sa ahantu hiteka. Nanje nibaza ko isoko ryejo ryo bikindi ijya soko je ku bwanje namaze gutegekanya yuko izo bica bita Gare du Centre kuko ndategekanya kugira ico bita Gare du Sud na Gare du Nord aho abantu nyubakwa zinininya ahantu hahurira abantu baje mu miduga bagashika ahantu hisanzuye bakaronka aho bicara bakamererwa neza aho hantu hakaba ahantu higitangaza hamwe uri mu kera rugendo uvuye mu mahanga hashikiye usanga hashusha nka kurya tubona mu bibuga vy'indege hasa umuntu akumva ati nukuri ahantu ndi nta mvura inyagira merewe neza muramaze imisi mubona ingene abantu kwisoko banyagirwa iyo barindiriye amabus. Ivyo rero ndabigize harya nshaka kuzanya irindi teka ry'amasoko. Amasoko y'agaciro asa nkajya magaleri aho usanga ari inzu zirezire winjiye muvuga uti aha badandaza ibikoresho byo mu gikoni waduga hejuru ukavuga uti aha dandarizwa impuzu waduga kandi hejuru ukavuga uti aha dandarizwa ibindi hamwe umuntu ari karagura ibintu aryoherwa n'uhicaye akaza yambaye agakoti agira ati kuba umudandaza bwa bundi niteka nanje nk'umukuru w'igihugu ngashobora kuhaca nkahasumira sintume gusa umukozi
uwo ari we wese akagira ati n'umuntu akomeye ni ukuvuga n'abajya bagendera igihugu aba bantu usanga ari ingenzi zikomeye z'igihugu bakumva ko bahaca badatinya gusekana n'uwo ari we wese acakoza kubakora mu mufuko abiba isoko ribe ihuriro ry'abantu bifuza neza n'abaje kugurisha ivyabo kubwanyu bibaza ko rishira gushika ryari sirirya gusa nabitegekanje mu bisagara byinshi na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura sinshobora kumara imyaka 2 jewe kubwanje abarundi badafisa ahantu heza hadandarizwa aba bagize amagaleri ndabashimira baragerageje gufasha mugabe iki gihugu kirakeneye ahantu henshi kuko uravye ingene ntegekanye ibisagara igisagara ca Bujumbura kizohinduka muri byinshi ko kuri Jesse igisagara nico bita agglomeration ego cyane nibaze reko turakeneye igisagara citeka aho ubona inzu z'igihugu zihagaze neza n'uhashitse akavuga ati no kuri nagiye mu gisagara kuri bamwe yamwe igisagara ca Bujumbura tababwira ko ikijyoshe murabona ko kijyoshe kirimo abantu batwenga mugabe iyo baje hari abaguma batemberana ngo muri ville tuhashika ryari ego ikintu gifatanye ico nyene ceke nk'amabarabara igisagara gura gise neza kiba gise n'amabarabara meza hoho mutekanye iki uko turabona ko ari amabarabara ha mu gisagara canke amabarabara yinjira mu gihugu hagati tuvuga ko uyu munsi atameze neza yego cyane byaranunyuwe n'imvura yaguye murabibona je wikinda gishinga ubwa mbere ni bya mbere bishoboka kuko amabarabara ya kaburimbo hari gihe abagoye tutegeza twiyitako kugira ngo turabivyo dukora niho navuze muravye mu gisata mvuga c'imigenderanire nerekana neza ko dutegereza kugira imigenderanire miza n'ibindi bihugu bidufasha kugira ngo amabarabara atari make akorwa amabarabara ya kaburimbo ushobora kuyakora ukoresheje budget ni ibintu bikomeye mutegeza kuvugana n'ibihugu byahora bidufasha imigenderanire isubire imere neza aya mabarabara kogwe mugabo hari icihutirwa aya mabarabara ya ruguru usanga ari amabarabara yivu amabarabara kuyakora ari ukujana mu imashini ukayagorora umunyagihugu yagomba gushora igitoki ciwe usanga yabuze ingena shika kwibarabara rikuru kubera imivo yononekaye kubera ibiraro vyamerewe nabi ivyo ni ibintu vyihutirwa gose je naraduza ahantu biti mutambo biranka ko nshikaye kubera ibarabara ryarononekaye nta nikinga rigishobora kuhaca nabonye abantu bikoreye ikinga ryabo bariko bararijabutsa ahantu biteye isoni mbere n'utwo yarasho yaradusubiza inyuma ayo mabara rero ni cihutirwa zocakogwa kugira ngo abantu ivyo bimbuye nabike bashobore kubishikana mu masoko babishikana aho baja bishobora kubagirira akamaro nayo ibindi nibaza kwica ari ikintu cihutirwa gitegeza gukogwa uko bishoboka kiri nimbere mu byo twashize muri programme yacu mu vyerekeye kubaka ivya leta n'inyubakwa n'amabarabara twebutse ko ikiganiro ari ku nama ikiganiro aho twose umushitsi uyu munsi subundi ni Francis Rohero uwigenga ariko yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu uyu munsi akaba ariko aratubwira imigambi yiwe n'ivyo abona izazorongura kino gihugu mu gihe yoba ashimwe agatogwa nk'umukuru w'igihugu rero ngira ngo tubandanye kuvyerekeye novuga nti imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu uyu munsi murashimishwa n'ukuntu yifashe mutekanya guhindura iki sinovuga ko inshimishije washaka si nuko no bivuga ngira ngo ni ibintu tubona nibaza ko iki gihugu kimenya yuko tudashobora kubaho turi twenyene twama umengo twikeka abansi dutegerezwa kurema abagenzi naho bidashoboka tuteza kubikora igihe mvuga ko je Francis naje nkuza umutima w'ubuntu igihe naje mvuga yuko ndiko ndakuza urunganwe rushasha rw'abarundi bashaka ineza nuko ahashoboka aho ziteza kuharema inshuti nivyo ngira nti ndiko nditegura cyane gose kugira ngo ibihugu byose bidukikije byo muri Afrika n'ivyo mu isi yose tugiranye imigenderanire miza cyane dushobore guhererekanya ibidandazwa tubashire gwacu no baduhe gwabo abana bacu abariyo abakuze n'abato abagiyeyo ku neza nk'abagiye gutembera n'abahungiyeyo uko bariko hose tubasabe gukuza imigenderanire yaho babaye nshaka ko binashingira ko ingene dushaka gukuza ico no kwita ibijanye na diplomasi aho nifuza ko abaza kuduserukira mu gihugu utamengo nabaza guserukira umuntu jewe canke ishavu janje nivyo ndondera ahubwo baseruka bibaza bati mbega inyungu z'iki gihugu nizihe ari naho nshaka gose ego cyane ndabivuga ari naho nshaka gushingira cyane ngira nti aba bantu baba hanze byabacu usanga bari mu bihugu bavuga indimi zaho usanga bazi imico yaho tubashingireho iyo dushaka kwigisha abaduserukira ntituzana abo dusanga iboko canke abo dusanga iyi migwi ahubwo tugire tuti mbega uza kuduserukira je muri Korea ninde ubwo so umuntu yahabaye yahavukiye yahize naho tutoba dusanga iyo mugwi adufasha kunyarutsa ubucuti n'abo bantu bikaza kudusahiriza nico nshaka uvuze naho uti nza kubamenya gute biroroshe mu Burundi abarundi bagira ati turazinanye burya ugufasha guhana umengura mutoranya ingoga mugabo ugufasha kuremesha umenga biragora ku muronka nanje nibaza nti biva ku mutima wawe uno munsi je abantu turi kumwe nabariko barafasha kuremesha muri kino gihugu nababonye baruzuye mu migwi yose ari mu mugambwe munaka
ari muri societe civile aho yoba hose jewe nuguruye imitima yanje kugira ngo umuntu wineza wese nsegere kumumenya ico gikorwa rero twaragikoze nko kuva mu 2016 aho mu bikorwa vyacu mu mugwi wacu w'igihugu twashizeho ico bita igisata gikomeye c'ivya kazoza aho turiko turasesangura umuntu wese wineza umuntu wese w'umukozi w'incabwenge tumurondera tugira tuti mbega urya ntazodufasha mbega urya yodufasha iki nico rero ndiko ndashaka n'ikimena navuga nti ngomba guhiteka abarundi bumve ko Francis atsinda atari umugwi watsinze ari umuntu wese wineza agira ati nje gukorera iki gihugu bampa amabanga kugira ngo ndangure neza nzi gukora kandi nshobora gushitsa mu gihe nuva ko mufite imigambi novuga izosaba n'uburyo bwinshi none mu gihe bo bagomwa mutekanye ko iyo migambi izotwara uburyo bungana gute bimwe bitanka budget y'igihugu murakoze igihe twari ko turiga nk'ivyo nyene kuko ibintu byinshi mvuga murumva ingene ndabivuga si ibintu ndiko ndagerageza kurema mu mutwe ubunyene twe twarafashe icegeranyo kitwereka amahera leta yagira akoresha kuva mu 2005 gushika mu mwaka wa 2020 dusanga ico bita budget ya leta yavuye ku miliyaridi amajana 345 uno munsi ashika ku cyo bita hafi 1000 akaba yarashoboye no kurenga ngaho onye mu myaka ya 2014 na 5 iyo rero uravye ivyo twe twagira tuti amahera dushaka gukoresha muri budget yacu urabona ko ari ibintu byinshi twateguye ni ikintu dushaka yuko abantu bumva yuko mu mwaka wa mbere dushaka kubanza kugabanya abantu bumve yuko udashobora gusaba amakori y'umurengera abantu batari ku kazi abantu benshi arabashomeri abantu benshi batari ku bararima batari ku barimbura ugasanga tubasaba amakori menshi cyane mu bintu byinshi turiko turakora twifuza tuti ico kintu nitubanze tukigabanye kukigabanya ntituvuga yuko duca tubuza ivy'umwimbo tugabanya ku buryo dukuraho vya bintu wasanga kenshi abarongozi baza gukoresha mu biraba gucungera ubutegetsi bwabo no kuvuga kugendesha imiduga ibitoro ibintu byinshi by'ubuzima ibi bintu byo gupanga inyubako za leta n'ibindi byinshi usanga bitwara amahera menshi kandi bidakiyemwo mu ntango muri ko muravuga ukuntu muzoteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi muvyo cyane ko muzoharura ku matagisi avuye mu banyagihugu yego cyane ntimumva ko mwikosa umurengera oya si uko bibangira mu gihe twari dufise budget y'igihumbi wasanga ibija muri uwo mwimbo bitarenga ibice bishika hafi 200 mbere no munsi wasanga ari bice nka 12-13 igero ndiko ndasigurira abantu nihongira nti twebwe kugabanya budget ntibiza kugabanya bija mu mwimbo ugabanya bimwe byaja mu bija kunezereza abategetsi mu kugura imiduga yabo mu kugira ingendo nyinshi aho bama bariko baragenda ugasanga mbere biranashika aho abarongozi ni kenshi byabaye aje ahantu mu gihugu agakoresha uburyo bwinshi n'imiduga myinshi agiye gutanga ikiro cy'umuceri ibyo bintu si byiza naho ngira nti nitugabanye mwene ivyo bintu bituma abantu baje gukoresha ibintu aho kumva ibija mu mwimbo mu kugabanya rero budget uyikura ku 1000 no kuyizana ku gihumbi ukuraho vya bintu byinshi vyiza vyaza guha akanyamuneza abarongozi ivyo biri munsi navyo ukabirungika hanini mu biza kugwiza umwimbo mugana ubundi nababaza none ayo mafaranga mweza ko azova hehe neza na neza nabivuze no kuvuga yuko amafaranga ava ahantu hatatu ayambere na makori y'abanyagihugu uba wagabanije kugira ngo batange make mugabo uciye akoresha mu vy'imwimbo ayagira kabiri amafaranga ava mu bucuti tufise n'ibihugu aho batanga ico bita imfashanyo ayandaza mu ngurane leta ishobora kuriha naho nerekanye yuko igihe twebwe tuba dufise iyo budget bidutuma mu myaka nk'itatu ivyo tuza kurungika mu mwimbo biza kuba ibintu byinshi cyane bica bizana inyungu iza kudutuma turi hamadeni dufise tugasubiza n'ivyo twagabiwe ngira ngo birimwe na rimwe iyo bikenewe muri ubwo buryo usanga atanyungu biriko mugabo bikadutuma tugira ico no kwita mu gifaransa iyungura croissance iziragenda ingana nka 15% bizotuma rero mu myaka ishika indwi twebwe budget tuva nko ku gihumbi imiliyaridi ije ku miliyaridi nk'ibihumbi 2400 ivyo bizotuma usanga twakoresheje mu myaka ndwi imiliyaridi zika 12 hafi nivyo rero navuze nti ayo mahera ni yazofatira hamwe iyi budget yose iyi programme ndiko ndavuga jewe aho vyerekana neza yuko ngomba guha agaciro abakiri bato kugira ngo baje ku kivi bakore abari bo baza kuzana inyungu y'ikirenga mu mwaka wa 2027 ukazosanga igihugu cacu kiri mu iteka abantu banezerewe novuga nti umwizero w'umunyagihugu yogira nuwahe wofatira kuki kugira ngo abwira ati je Francis Rohero ndabona ko imvugo yiwe izojana n'ingiro yofata ikintu cerekana ko umuntu yakwigira umwizero kuri iyo migambi yanyu kwizoja mu ngiro n'igiki nigeze kubabwira kare nko mu bintu ndiko ndakora ico bita engagement akenshi usanga abantu bibaza ko umunezero uva mu byo wavuze mugabo umunezero uva n'ingene ubayeho jewe nshaka ko abantu bagira bati ivyo Francis dushobora kubishikako kubera tumuzi nimba avuga imvuga imwe itomoye nimba ivyo avuga ashobora kubibamwo
nimbejo mu kurongora iki gihugu ashobora kubikora mu neza utamengo ni ibintu aza gusomangiza abandi aja kwagiriza abandi kumwe namavuga nti je sinshaka kwitwaza abandi muri iki gihugu wadutwaye wese ivyo yakoze yarabikoze kandi yaduhaye ivyo ashoboye burya mu kintu agira ngo umuntu atanga icafise nanje nshaka ko abantu bagira bati ejo turashobora gukora ivyiza tutitwaje ivyo abandi bononye naho nshaka ko abantu bumva yuko idiscours nza kuzana igihe nza gushikaho ijambo nza gushikiriza ingene riza kuba ritomoye niryo riza gutuma umuntu wese agira ati bwa bundi ico nshaka ndacumva agashobora no kuguhinyuza ejo bikenewe ni iki gituma Francis Rohero wizera ko ugiye gutwara igihugu kandi gushobora no gutsinda amatora ubwa mbere umwizero munini nyanda ukura ku bantu bakiri bato muri iki gihugu dufise abantu benshi muri iki gihugu bari munsi y'imyaka 18 bagiye mu mashuri bariko barizera ko bashobora gutera imbere dufise n'abagiye gutora kuva ku myaka 12 gushika ku 32 navuze benshi cyane abo nabo utaravye imigambwe barimo utaravye ubwoko bwabo uno munsi bahanzwe n'ikintu kimwe bashaka akazi bashaka gufungura bashaka kubaho neza iyo rero uravye n'imigambwe barimo ntibakirajwe ishinga ni darapo barashobora kwinumira bakiyorobeka mugaba hanini ku mutima bagira bati mbega ninde yo tuzanyira karusho ndumva rero ko umwizero hari jewe w'ingene notogwa uhagaze kuri abo bantu uno munsi bagira bati ntidukeneye cyane kwitwararika ibiza bidusomangiza ibicanke biriya ibiza bidutegeka kwambara uku canke kuriya ejo urugamba tugiye musugwa impuzu sugwa ingene twambara sugwa amadarapo n'urugamba rwo guha akanyamuneza abarundi abo bantu rero nshingiye kuko ari benshi ndazi neza ko ico bafise ku mutima bazokigaragaza kumwe kwa kera bavuga ngo tora ikiri ku mutima abarundi ntibazotora idarapo abarundi bazotora iteka ryabo kandi ndazi neza yuko bishoboka ejo bagiye kubigaragaza ku mugoroba w'itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu hariho ikibazo toga uti gihanze isi yose ico nikibazo ngira ngo tutoci ruhande kikiza ca coronavirus ikintu bashobora kugira bati turavye umurindi kiriho kashobora no kuza mbere n'amatora mwebwe muhagaze he ico nibaza nuko birashoboka ko amatora biyabuza kuko murabona turi mu gihugu hamaze gufatwa abantu bashika batanu mbere numwe yarashoboye kwitaba Imana imwakire yego cyane nibaza yuko muri iki gihugu twogerageza kuvyirinda iyi ngwara ntihave iturengana impinga dukurikiza amabwirizwa twabwiye n'ubushikiranganje bwo gukingira amagara y'abantu tugerageze twese nkuko byagiye biraza twese dukaraba tutegerageza kwegerana tugerageze kuraba ingene n'ukuri tucirinda hanyuma ntikitume ejo abantu benshi vyoshika bakakigwara bihave bitubuza bidutuma twumva umengo ico turongera mu matora kiri munsi y'ubuzima bw'abantu bariko barababara nibaza rero yuko Imana izodufasha ntigihave kidutikiza kumwe navuga iki ingwara ntiyadukiye mu Burundi kandi izanwa n'abavuye hanze mu bihugu byose tugenda turandukira kubera abantu uruja n'uruza rw'abantu tugerageze n'abakumbuye imiryango yabo batari ngaha bagerageze kuraba yuko bishitse bakaza twese twipimishe tuze turagerageza gupimisha abashoboka abumva bafise ibishobora gutuma bayigwara bagerageze kwigwara ingwara si icago si bara ntabara ririmwo twese ababishoboye bumva umengo baba bafise bijya bimenyetso bavuga bipimishe twese hamwe twumve yuko twoza kwegera amatora twikingiye maze twumve yuko agacira ya matora aza kuduha ntikaje munsi y'iyi ngwara ishobora kudutikiza maze tuyashikire dushobora kwifuza ineza yayo iyi ngwara itatwononeye nibaza ko ari ico nipfuza jewe kandi nibaza yuko bizokunda ko tuhashika atabenshi bafashwe ngo bitubuze kwizera iciza c'amatora ibintu bihinduka biduha ineza gusumba inabi iyo ngwara yoduha Francis Rohero umukandida yigenga uyu munsi muriteguriye kwakira izova mu matora ncacana amatora y'umukuru w'igihugu jewe mutsindwa canke mutsinda ego cyane jewe ndiko ndabivuga neza kandi n'ibintu navuze kuva kera uravye n'imvugo yanje nakuze ndi umuntu nshiraho intahishize intahe nayo murazi civuga intahe sagasumiranya intahe no muhira iyo mwene wanyu mupfuye ikintu canke ubonye ko yakurushije no kuramubwira uti nukuri teruje imbere niteka kuri twese mugabo igihe ndiko ndumva ko abarundi biteguriye kuja mu matora igihe numva yuko abanyagihugu bato babajeje umutekano abari mu burongozi mu migambo itandukanye bose bifuza neza sinshaka ko bumva umengo intahe ni ikintu gikoroka kiva mu ijuru ni ikintu twese dutereza guharanira nifuza ko twese twoja muri ayo matora tuyakingire tumenye kuyakurikirana maze izika kuvamo kize kudutera iteka umugwiseni nawe nyene witera iteka wumva uvuga uti ukuri turakuvuga iyo ntahe rero niyavugwa jewe nzoba ndahari nayo intahe itavuzwe jewe Francis ntuza kumbwira ngo intahe niyo
yonyene ishobora kuntuma ijambo ryanje ribukuri mu byo tumangira mwemera n'amatora nuko mubwira muti turaserekuye ku mitumba yose y'igihugu kandi turafise n'abazo duserukira mu biro vy'amatora murize abo bose murabafise ego cyane ni kimwe mu byashoboye gutangaza abantu igihe umuntu yigenga yagiye mu matora bibaza ko ari umuntu aba ari wenyene muribuka ko ico kibazo mwana kimbaza mu misi heze twarashikirije umugwi wacu tegura amatora mu gihugu cyose turerekana yuko uhari mu gihugu uhari mu ntara zose no mu makomine yose mbere n'ivyo uvuze abamandatera abaduserukira mu matora tuzocungera bariho mu gihugu cyose kandi mu makomine yose twarashoboye kubaronka twizere rero yuko bazodufasha ico gikorwa kigakorwa mu neza mbere muri iyi ndwi tugiye gufasha mu kugira tubigishe ico bazokora mbega hari amakenga canke umwizero mufise na cyane ko twimirije imyiyamamazo y'amatora mu misi za mutariki ya 27 twatanguye iyo myiyamamazo je mu buzima bwanje imisi yose umwizero wamurusha umwiheburo sinigera nihebura kuko nakuze ndi umuntu numva yuko umwizero ari wo ugize ubuzima bwanje naho hogira ikibi cobaho jewe umwizero ni mfise umwizero wanje rero uhagaze ko nzi ko abarundi biteguye kuja mu matora kandi bazoyajamwo mu iteka kandi bakayakingira uwo mwizero ndumva neza gose yuko ugiye guha abarundi ico bipfuza bataravye ngo banaka nibo benshi ngo banaka nibo bafise uburyo ngo banaka nibo twamenyereye kubona amazina aho abantu bagira bati nukuri jewe ico mfise ku mutima ndakivuga ni kumwe jewe nibuka ivyabaye 1993 abantu bagira bati ikiri ku mutima ndakizi kandi ndazi ko bazogishira habona uwo ni wo mwizero nayo ubundi jewe ico nosaba nuko abantu duca bugufi ibibabaza ntitubishira imbere ahubwo dushire ibiduhuza cyane muri aya matora. Amakenga sinzi yo ntaye mufise. Amakenga nibaza uko muyibaza je usiko ndayibaza. Hamaho bavyanka biyago mu gihugu cyose hamaho wama yibaza yuko akoresha ngimba canke ibindi je kubganje siniteguriye cyane kwitwararika uwo igihe nitwararika cyane gushiraho inguvu mu byerekeye mwizero wanje w'amakenga nibaza ko nshobora kumuhanga atakibaza. Ego turangira ngo akamo mwotera ngira ngo abasanzwe bitayeho kibazo c'amatora ngaha mu Burundi bari bo bose mwebwe akamo babwira nakanye. Ego abo onye ni benshi nabanyagihugu bazoja gutora nabajeje intwaro n'umutekano bari kuzoyakingira bakanayafasha kugira abe numugwiseni ni twese abari mu migambwe n'abari mu bigenga bazoyajamwo ubwa mbere nshaka ko abantu dusubiza umutima hamwe twumve ko amatora atari ngwana twumve ko twese tugiye mu kintu kituzanyira neza ntitugamize shanu ujya musi w'amatora umengo twumaranira two kwicanyiramwe ahubwo twiyumvire tuti mbega kazoza kavuga iki hari abantu kenshi baje mu matora umengo ntibayemera bumva umengo nibo bategerezwa gutorwa bumva umengo byose ko babifise mbere bo vyicanira shaka ko abantu bugurura imitima bumve ko ica abarundi bazotora ca kazoza ico bazoba bagenewe mu myaka 5 mu myaka 10 y'ubuzima bwabo ari cyo gifise akamaro gusumba kumva yuko hari umuntu ashobora gutsinda atabikwiye nshaka rero ko abantu bugurura imitima bumve ko uwotogwa n'abarundi bamuha iryo teka kugira abasangize neza afise niko kamono abantu bose baba bari muri seni n'abandi bose bagire bati jewe n'ukuri iteka Francis amfitiye rirushika ikibanza ndimwo ejo naho ntoba nkikirimwo nzoba mpiriwe n'abana banje sinkire rero gukingira ibidashoboka ahubwo ni nugurura umutima maze iteka rijaho riri abantu bose iteka ryabo ribeho mu neza ya murundi wese nibaza ko ariko kamunotera abarundi. Mwebwe Francis Rohero witoza wigenga murafise ngira ngo guhangana n'abandi banyepolitike ari hamwe bogira bati dushira ngo abanyepolitike baganire imigambi bafitiye igihugu bahiganwe mu vyiyumviro mureze muravyiteguriye aho niho ngira ngo harakabirya kiwanje kuko munihweje Francis Rohero n'umugwi w'abanyepolitike bakomeye baba imigambwe n'abandi yego mugiye kuraba umugwi wa Francis Rohero gushika ubu unye niwo washize habona ibitabo byose vyerekeye programme yacu nagenda nasaba nti ababishoboye nibapfume bayiba bapfume basi bagerageza kuyikoresha nibaza ko ico dutuma tuja hamwe n'abandi mu guhiganwa tuyaga ivyo bita amadeba twebwe aho niho inguvu zacu zihagaze nyamukuru kwerekana ko ico tuvuga dushobora kukirangura ko ari ikintu twiyumviriye atari ikintu cibishobisho tuza gusomangiza abandi canke dutuka abandi nibaza ko ibiyago vyiwanje sivyo kwagiriza abo turiko turahiganwa ari naco mwavuze ngo guhangana je sinje guhangana nabo twitozanye nje kwerekana yuko ubwenge twakujije mu mugwi wacu buhagije kugira umurundi atore yisanzuye yumva kazoza kiyo mbere na benshi muri abo bitoza iteka agenda bafitiye riraruta kuja mu kibanza kitoba kibabereye. Nego
Ningaha rero ikiganiro ku nama giciye kirangirira, reka dushimire cyane umutumire wacu Francis Rohero uwigenga harigarirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri aya matora y'umwaka wa 2020. Reka tubashimire cyane kubona mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane, jewe nkaba namashimira radio Isanganiro igihe cyose muduha akaryo ko kuganira n'abanyagihugu. Ndanibaza yuko benshi bashoboye kutwumva bishobora kubatuma batora mu bwisanzure, bumva yuko badakurikira gusa ibishobisho ibica mu mabarabara, mugabo biyumvira bati mbegejo kazoza kacu gahagaze hehe. Murakoze. Reka kandi nshimire na Leonce Bitariho yahagarariye kino kiganiro ku nama c'uyu munsi. Nshimire kandi na bagenzi bacu bari mu buhinga bw'ivyuma no gufata amasanamu, nabo kabari rero niyo nkeza Gracia Marie Justicia tuyikeze eka mbere na Aime Tuse Mitebutsi. Shimire namwe mwese mwari muteze amatwi kino kiganiro ku nama c'uyu munsi. Rero ndaskirombo nakibashikirije nkaba ndabashimiye nkababwira muti muroranirwe mu banyu no mu byanyu.